Humura Burundi ni ikiganiro ciyemeje guhuza abarundi bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Mbaje kuramutsa mwebwe mwese mu kudukurikira kaze mu iganiro muri Burundi cyo kuri wa gatandatu igenekerezo rya 27 ndamukiza umwaka wa 2019. Iganiro murakurikira muciye ku buhinga ngurukana amenye kuri we zetatu akaburungu RPA akaburungu BI mushaka kandi guca kuri Facebook mukandika @RPA ijwi ry'Abanyagihugu. Ingingo nkuru zigize kino iganiro cyo munsi akaba ari zizikurikira. Abanyagihugu bo muri komine Gishubi aho ni mu ntara ya Gitega baratewe umutima uhagaze n'abapolisi babiri bo kirindiro cyo ku mutumba ruhande batazwi irengero ryabo muri kino kiganiro twabiteguye. Na imisine iraheze atawuze irengero ryiwe uwo n'umukenyezi wo kwibarabara gicenda kumutakura yatwawe n'igipolisi ahogwa ko umugabo wiwe ari mu bikeko gusahura amafaranga mwishira hamwe Azam. Nayo mu igabane kwisoko cuno munsi gishingiye ku mvugo z'ugwanko zimaze igihe zikwiragizwa mu bigo by'amashure mu Burundi. Mwe bw'ivyuma ni Fabrice mu rukundo kuri mikoro muri kumwe na Hervé Uhire kaze. Nkuko nemeje kubabwira mu ntango za kino kiganiro hari umukenyezi wo kwibarabara gicenda rya quartier Mutakura muri zone Cibitoke mu gisagara ca Bujumbura amazi imisi 4 atawuzi irengero ryiwe. Uwo mukenyezi akaba yatwawe n'igipolisi ku munsi wa gatatu ahogwa ko umugabo wiwe ari mu bikekwa ko basahuye amafaranga mwishira hamwe gitwa Azam. Ni nko twateguriwe na Janvier Ninahazwe. Nkuko amakuru dukura mu begereye umuryango wiwe abimenyesha umupfasoni Letitia Ndikumana yarasanzwe aba kwibarabara gicenda ryo kumutakura muri zone ya Cibitoke yafashwe n'abapolisi ku munsi wa gatatu barongowe na komiseri Christophe Manirambona batazira wa Kenya. Ayo makuru nyene akavuga ko igipolisi cariko kirondera umugabo wiwe yitwa Claude Ndobeye batazira Phobos. Uyo nawe ngo akaba yagirizwa kuba ari mu basahuye amafaranga angana n'imiliyoni 300 z'amarundi mwishira hamwe yitwa Azam. Bamubuze kumuhaniwe niko guca hafatwa umukenyezi wiwe n'abana burizwa imodoka y'igipolisi. Mu nyuma ariko abana bahavuye barekugwa nkuko ayo makuru abandanya abivuga. Gushika ubu rero Letitia Ndikumana ntawuzi irengero ryiwe canke aho yoba afungiwe. Mu muryango wiwe bakaguma batabariza uyo mukenyezi ngo kuko umutekano wiwe ushobora kuba ubangamiwe. Twarondeye Petero Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi ariko twamukenye. Mugeza Janvier Nahazwe arakenuye ngo gufungira ahantu hatazwi umukenyezi Ndikumana Letitia ngo ni guhonyanga agate y'akazi na muntu bishikirizwa n'umushingwa manza Jean d'Arc Zaninyana. Kubwiwe ngo igitabo mana vyaha cy'u Burundi kiratomora neza ko ata muntu ahanirwa icyaha cyakozwe n'undi muntu. Kurikira umushingwa manza Jean d'Arc Zaninyana. Ikintu cambere nuko igitabo mpanavyaha cy'u Burundi kivuga neza yuko uhanirwa icaha ari umuntu wenyene yagikoze. Vyumvikana neza yuko ata muntu numwe ategerezwa guhanwa ku caha coba cakozwe n'uwundi. Mu gifaransa bavuga yuko en matière pénale la responsabilité est personnelle. Kuri ivyo rero novuga yuko uwo mufasoni Letitia afunzwe canke yoba afatiwe ahantu hatazwi ari mu karenganyo katagira izina, akarenganyo karengeye kumva, kuko nimba umushinga ntaye wiwe yoba yarivye n'uwo mushinga ntahe nyene yarakwiye kwishura kuri ico caha yoba yarakoze. Aha rero kandi umuntu akiyumvira ati mbega none abo bantu boba baramufunze ahantu hatazwi boba bagamije iki, kuko nibaza ko batiyumviriye yuko uwo mufasoni afise abana banategerezwa kuraba afise n'ubwo ategerezwa kwitaho. Ikiruta ibindi rero nuko naho uwo mufasoni yoba afunzwe canke ico caha kimwagira nuko ata impamvu nimwe ihari yotuma umuntu afungwa canke afatwa kandi ntibamenye naho uwo mufasoni ari. Vyumvikana rero yuko ivyo bintu twovuga yuko guhonyanga amategeko y'abantu, kuko uwo mufasoni ahari hose umuryango wari ukwiye kumenya ahari nico yagirizwa.
akaba yari mushingwamanza Jean d'Arc Zaninyana. Twaneze kino kiganiro humura Burundi mu gisata c'umutekano. Abanyagihugu begereye umugwa mukuru wa komine Gishubi mu ntara Gitega bafise amakenga ku mutekano wa polisi babiri bakuye kirindiro aho birasanzwe bakorera ku mutumba ruhande bajanywe ahantu hataramenyekana. Ni mu gihe mwijoro ryo ku munsi wa Pasika buca bahagarikwa humvikanywe amasasu menshi kuri ico kirindiro nyene kiri hafi y'ibiro vya komine. Amasasu abanyagihugu baho batigeze bamenyeshwa ico yarandurutseko. Idonido na Onezime Dushimagize. Hari igihe cy'isazi neza ijoro ryo kwa Mungu heze ku munsi wa Pasika aho abanyagihugu bumva ugwamo gw'amasasu ku mutumba ruhande hafi y'ibiro vya komine Gishubi. Abo banyagihugu batangazwa nuko ubwo ruhagarara rwabaye akamizwe n'ingoma abajeje intwaro n'umutekano batashimye kugira ico babivugako. Uno munyagihugu aratwiganira uko vyagenze. Izo nkozi bavugiye hafi ya komine mu gatondo ni abasirikare na polisi baje kuraba byaraye bibaye twasa grenade miteze impande ya komine yiri witeguwe rero yagiye guturitswa bukeye abategetse mu polisi no mu gisoda bagumye bahaca mu gatondo gushika ku mugoroba rero komiseri regional acaza n'amaziraba ndondora byose rero baje batwara polisi babiri polisi twabigira imana batavyagihumbira undi twabigira imana batavyaro bose barabaye XFAB. Abo banyagihugu bafise amakenga ku mutekano w'abo polisi babiri bakuwe mu bandi narijya arabahoze mu gisirikare ca kera XFAB. Aribo vyagiriye yuko baba bakoze ayo makosa ntavyo tuzi. Amakuru menshi avuga ko bapfunzwe ndavuga ko bahindura ibirindiro aho bakorera awizi neza rero aho bari ntabuzi ikinyegeze inyuma ntabuzi ko vyagenze babibona uko caje gikorwa mu nyuma bace bazana abapolisi benshi abapolisi bashika 40 hafi 40. Twarondeye kumenya ico habarugira Janine umusantere wa komine Gishubi babivuga ko ariko akimara kumva ico tumuronderera yaciye aducira ko umurongo wa telefone. Arakoze Onezime Dushimagize. Mu ntara ya Muyinga uruhigi rw'abanywanyi umugambwe SNL rurabandanya muri komine Gasogwe. Umunywanyi w'uwo mugambwe wo ku mutumba Kiremba yarakwiswa arashaya n'imbonera kure ku mugoroba wo ku munsi wo kuri uyu wa kane. Abo banywanyi ba SNL basaba ko muri kino gihe leta kudakoresha nkunzi igashengeza abo bose bahotera abantu. Emmanuel Niyunge ko yateguriye iyo nkuru. Uyo munywanyi w'umugambwe SNL yakubiswa agashaya n'imbonera kure zo ku mutumba Kiremba muri komine Gasogwe ku mugoroba wo kuwa kane w'iyindwi azwi ku izina rya Minani Nesitori. Amakuru dukuraho ku mutumba Kiremba amenyesha ko Minani Nesitori yaratashe ku muhaniwe ashitse hafi y'isengero asanga hari umugwi w'imbonera kure zitanu zamutegeye ari nako guca zija kumukubagurira mu gitara c'ibiti vy'imikaratusi nkuko bivugwa n'umwe mu babanyi. Bamwagiriye ko ari mu nama ariko bamufashe ahantu ari umwe bamuciye ariko aracembera mu cyungaro yo kw'isengero bamujyana ahantu mu gikomba baje ko baregagura barakubita basigara inkere hanyuma baratoye bonyene barajana mu ivuriro batera bacu barigira. Ku isonga hari umuntu bita Gasongo ariko ku mazina yiwe yitwa Ngenze Buhoro Reso. Hari n'abandi rero bitwa ba Burundi. Abanywanyi b'umugambwe SNL basaba leta gukingira abanyagihugu bose atakuvangura hanyuma amategeko akurikizwe kuri bose. Leta nidusingire twese amategeko akore kuri twese hagize umuntu ahohoterwa iyo leta nawe irabice imuvugira ubutungane bukore kuri bose. Tumaze tubibona uhohotewe ntiwahanwa urumva yarahohotewe gushikaho aja mu kw'ivuriro bamutransfera muri hopitale ariko abamuhohoteye kubera no kwino saa nta numwe arahagarika bose baribereye. Uruganda rwa RPA rwarondeye barutwanayo Jean Claude mustantere wa komine Gasogwe kugira atanga umuco kuri uyo munyagihugu Minani Nestori yahohotewe n'imbonera kure ariko akimara kumva ikibazo yaciye aducira ku murongo. Tukiri muri ntara nyene ya Muyinga ku makuru ajanye n'abanywanyi umugambwe SNL bamwe mu ndongozi zo mugambwe bafashwe ibutihinda bo basinkarijwe ubuzima bikomeye. Amasoko yacu mu gipolisi imuyinga avuga ko abashika batatu bafungiwe muri komisariya ubu hakaba hasohotse iteko ryo kutaberekana kubera ko basinzikaye cyane. Reka inkuru tubaze na Deje Irakoze. Abo banywanyi ba SNL bagizwe na Edmond Shimirimana, Nduwimana Telesfor na Manirambo na Elia bose bahagaritswe n'igendereza kwa kabiri w'iyindwi igihe bari bagiye kugarukira ku muryango wa Cishwe ubwenge Aloise yari yaraye acikanye kubera mahiri yakubiswe n'imbonera kure kuwa Mungu. Amakuru abimuyinga avuga ko uko ari batatu bakubiswe barashaya kuva babakura ibutihinda. Isoko ryacu mu gipolisi rivuga ko Telesfor na Elia bongo basigaye ari biruruma kuburyo
uburyo hafashwe ingingo yo kutaberekana ku miryango yabo ibikeneye kubaraba. Umupolisi yaduhaye amakuru mwibanga agira ati ndugure twamugina bameze nabi cyane barara ahantu habi gose kandi barakubiswe bikomeye n'igendereza. Rero ngaha hari itegeko ryo kutabashira ahabona kugutinya ko abantu babibona. Ndugaye twamugina bamwe mu ndongozi za senera bavuga ko nugemuriye abanywanyi babo yankigwa kubona ababo. Bamwe mu bapolisi bavuga ko amagara yabo banywanyi ba senera ashobora gusinzikara cyane bagasaba ko babakura muri ako gasho ntibahave bahapfira nkuko vyashikiye bagenzi babo. Tubibutse ko babiri muri bagenzi babo bafungiwe mu gasho k'Inyamiramabi imuyinga bacikaniye ibutihinda kubera amahiri bakubiswe n'imbonerakure ku munsi w'Imana uheze. Arakoze arakinwe na Deje irakoze mukanya tunaiza kino kiganiro mu gisata cha politiki. Humura Burundi. Amesha makuru bahunze bakaba banahurikiye mu ishirahamwe AGBE barajwe ishinga n'amajambo abibugwanko ashikirizwa n'abategetsi b'u Burundi. Iyo ni nayo ngingo nyamukuru abaserukiye amesha makuru mu iganiro caremeshejwe mu gihugu c'Ubirigi bahagaze ko cyane ku myaka 4 irangiye u Burundi buri mu njyane zifatiye ku kiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Valeri Muco niwe yareserukiye ishirahamwe AGBE mucho kiganiro. Izari mucho kiganiro kwa kuvugana aho ibintu bigize mu Burundi kuva mu 2015 hatanguye ingorane muzi mwese hama rero bakaba bakuraba neza umwe wese ruhara rwiwe mu bikorwa byo gushobora bigufasha abarundi kugira demokarasi n'amahoro bigaruke. Ku bwacu rero twaserukiye AGBE ishirahamwe y'amesha makuru b'abarundi bahungiye mu mahanga kuva mu 2015 twabamesheje yuko igikorwa cy'amesha makuru cyane babicishije mu binyamakuru byabo Radio Nzamba, ikiganiro Humura, Radio Umurisho, KFM n'izindi zose yuko bahanzwe n'ingorane mwino misi ikomeye cyane yerekeye amajambo abirugwango, amajambo ashanisha n'abarundi ariko amajambo reka turagirwa nabo n'ubutegetsi n'abagushigikiye. Ibyo rero tukaba twemeje yuko nkuko amenyesha makuru basanzwe bakora bikora muri kino gihe bamaze n'igihe babikora ari ukukora uko ibyo bashoboye byose kugira bakoreshe izaniko zabo kugira bashobore kwereka abarundi yuko amajambo abirugwanko amajambo y'amacakubiri amajambo acanishamo abene Burundi yuko ari amajambo atubaka amajambo mabi cyane amajambo yo kurwanya. Nisho gikorwa rero kinini nashoboye kugira yuko turimo muri no misi hambavu n'ibindi bikorwa cyo dukora kibicisha mu biganiro n'amakuru yo kugisha abarundi byerekeye demokarasi kubariza agateka kazina muntu n'ibindi byose bituma igihugu cyacu gishobora kubaho abarundi bakaba amahoro bumvikana basemera ku mugozi umwe. Mu gisata c'intwari bere naho havugwa ukunyinyurana hagati ya mustanera komine Nyamurenza mu ntara Ngozi hamwe n'utwara umugambwe muri yo komine. Urongoye umugambwe CNDD-FDD muri komine Nyamurenza yagiza mustaneri kurenza urugero mu gutoteza abanyagihugu. Idonido na Rachel Kagisi. Uko kutumvikana hagati ya Dieudonné Niyonzima mustaneri wa komine Nyamurenza hamwe na Jean Gaston Kwizera arongoye umugambwe CNDD-FDD muri komine Nyamurenza ngo vyatanguye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015. Amakuru duhabwa n'umwe mu mbonerakure yo muri komine Nyamurenza atumenyesha ko mustanere Dieudonné Niyonzima yama yatoteje abanyagihugu bo muri komine arongoye Gaston Kwizera akamubera ibamba. Ino mbonerakurira navuga babangamiwe gusumba abandi. Ikibazo gikomeye kuko mustanere wiwe uyamaze na komine kwicamo kabiri naho yafashe zone Nyamurenza na zone Birambi. Muri zone Birambi hagira ahantu ho gutoteza abantu. Rero zone Nyamurenza ntibijya bagira ingorane n'imwe mu bijanye n'ubuzima bwa misi yose. Ni abantu bariko barakubitwa bayoboka Kwizera Jean Gaston n'abantu bize bafise amanivo y'universite abayoboka musanteri nabo n'abantu batize bafise amanivo nyene matoyi mu by'amashuri abari hejuru bakwiye guhaguruka Nyamurenza kuko umenga ni komine itari mu gihugu c'u Burundi. Eka n'ibikorwa vy'iterambere rya komine vyama birimo akajagari kubera abo bagabo babiri.
nk'iyo Gaston ateguye ibikwiye gukorwa Musitanteri ashashe ku ruhande ngo ntibamwumvire kugira ngo Gaston ate icyizere mu mugambwe ntagire umuntu n'umwe yumva yuko hari ibikorwa ariko arakora ariko Gaston iyo Musitanteri ateguye igikorwa Gaston aremera akakijamwo Gaston aranavuga ati ntimutoteze abantu mureke ibyo bintu komine yacu ntiyambarurubwa. Abanyagihugu bo muri komine Nyamurenza basaba abakurira abo bategetsi babiri gukurikirana ico kibazo mu maguru masha. Duhamagaye kuri telefone Dieudonne Niyonzima Musitanteri wa komine Nyamurenza yatumenyesheje ko twomusanga mu biro iwe nayo Gaston Kwizera arongoye umugambwe CNDD-FDD twamukenye kugira agira ico ashikirije. Arakoze Rachel Kagisye nayo mu gisata c'imibano ku mugwa mukuru wa komine Nyabiraba intara ya Bujumbura haraheze ukwezi batazi citwa umuyaga nkuba yemaze kugira ingaruka nyinshi mu bisata byose by'ubuzima bw'iyo komine nkuko tuvyiganirwa na mugenzi wacu Bartaza wa Miburu. Mu bisata bibangamiwe cyane n'ikibazo cibura y'umuyaga nkubaho muri komine Nyabiraba ni gisata c'ubuvuzi hamwe n'abakora akazi ka leta basanzwe batorera agashara kabo gaciye muri posita. Uno munyagihugu avuga ko aho bigeze ubu ubwana ko bwafutse umunwa. Urabona nk'abantu bikorera utuntu duto duto bamwe mu masaro do kwafire abadandaza amata abantu b'abasudere usanga nyene arico cagitunze umuryango ayo bana bariko baratunambana turi mu guta ngo twomoke nturaba n'akamaramaza. Eka n'abanyagihugu bakora imyuga mito mito ikenera umuyaga nkuba ntiborohewe kuko ariyo yari isanzwe itunze imiryango yabo. Bene akaga abantu barondera amahera muri posita n'ingikora kubera amatara bagira nta groupe bagira muri CDS kwa muganga mw'ijoro bakoresha amatoroshi cyangwa amatelefone urumva ibintu ntibimeze neza bavyeyi ko aribaruka bakibaza ku matoroshi impungenge ntizibura kuba ariko aribaruka canke menewe umva n'ibintu bitameze neza. Abanyagihugu baba muri komine Nyabiraba basaba muri kino gihe ishirahamwe Regidezo gutorera umuti ico kibazo ibintu bitarayangara ngo nayo ataruko bagiye kugwa mu bana nk'imbeba. N'abanyagihugu bagura ifungurwa bihiye inyuma y'isoko yo kwa Siyoni basaba ko ico kibanza cotunganywa kigakorerwa isuku ni mu gihe bavuga ko hari umucafu w'umurengera hagwa imvura hoho bikaba amayobera. Reka inkuru kandi tubibaze mugenzi wacu Emmanuel Ndayishimiye. Amazu ari mu buriro atonze ku kabarabara kari inyuma y'isoko kwa Siyoni iri hepfo ya Kotebu nyakabarabara gaca munsi banki Interbank kagakika iburyo maze kakabandanya ku burebure bureha nka metero 500 kuri ubwo burebure bwose hari utuzu duto duto dufatanye kamwe ku kandi abakenyezi benshi bakaba baboneka bariko barakinjika ibifungurwa. Bamwe mu bahivunira umusase bavuga ko bataravye neza aho hantu hashobora kuhandurirwa ingwara zivuye ku isuku rike bakibaza ni mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bubabaye ko abanyagihugu kuko iryo yarara ryarenze ihaniro na cane muri kino gihe c'imvura aho haheza hakaduka umunuko kubera ibidengeri vy'amazi bihatega kukubura aho bitembera ni mu gihe iyipikipiki canke imodokari zirenganye ivyondo vyose biba biri muri iryo barabara biheza bigatarukira mu masafuri arimwo ibifungurwa ari naco gituma bahafungurira bagatinya kuzohandurira ingwara. Bamwe mu baduhaye amakuru bavuga ko nyatuzu dufungurirwamo cane abantu bafise amikoro make kubera ivyo vyo kurya vyaho biba bizimbutse bagasaba abajeje isuku n'amagara y'abantu gufata ingingo zose zo gukingira amagara y'abihereza ivyo bifungurwa. Arakoze Emmanuel Ndayishimiye iganiro muri Burundi murekurikira muciye ku buhinga ngurukanomenyi kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu BI igabane ku isoko cuno munsi gishingiye ku mvugo z'ugwanko zimaze igihe zikwiragizwa mu bigo vy'amashuri mu Burundi ku isoko mu gitegurirwa nunani gw'inyamakuru RPA Inzamba na Renaissance icuno munsi mu gishikirizwa na mugenzi wacu Emile Nibasumba. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku misi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'Abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Imvugo zibibugwanko zimaze igihe zibonekeza mu bigo vy'amashure mu Burundi. Iruhande y'ivyo biga mu ishure abanyeshure barigishwa kwica, kwankana, gutukana n'ibindi iyo basohotse hanze
canke mu masaha y'akaruhuko. Izo nyigisho zicanisha zitangwa na bande, zifise ingaruka izihe, hokorwa iki kugira ngo izo mvugo zigwanywe? Ivyo ni bimwe mu bibazo ikigabane ku isoko cyo kuri uwa 27 ndamukiza mu 2019 kiza kwishura. Emile Nibasumba nije ndiko ndakibashikiriza, ndabahaye ikaze. Abavyeyi, abanyepolitike hamwe n'abanyeshuri ubwabo barimwe mu bakwiragiza cyane imvugo zicanisha mu bigo vy'amashure. Intara za Ngozi na Cibitoke ziri mu zibangamiwe kurusha izindi mu bijanye n'izo mvugo z'ugwanko. Thierry Bigirindavyi wa televiziyo Renaissance yaratohoje uko bigenda mu mashuri amwamwe. Imvugo z'ugwanko zibonekeza mu mashure zigaragarira mu mazina bitana bamwe n'abandi bishingiye ku vyimvo vya politike canke ku vy'amoko. Nko mu ntara ya Bubanza abarimu batari umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD abanyeshuri babita ibisakenkanya. Ivyo navyo akaba ari ivyatsi vyo mw'ishamba bitagira ikimazi. Ahatari hake mu mashure abanyeshuri baritana hagati yabo abaventeye, no kuvuga abanyeshuri mu bwoko bw'abahutu. Ico giharuro kikaba gifatira ku igenekerezo rya 21 Gitugutu itarike nyakwigendera Melchior Ndadaye yagandaguriweko. Abanyeshuri mu bwoko bw'abatutsi bakabita aba 18. Igiharuro gifatira ku igenekerezo rya 18 Nyakanga itariki umugambwe w'abadasigana Iprona watsindiye ko amatora yo mu 1961. Mu ntara ya Kirundo abanyeshuri mu mashuri mato mato bambaye umwambaro w'ishure bararirimbishijwe n'imbonerakure yambaye umwambaro w'umugambwe CNDD-FDD baririmba bavuga bati akabi kahitiye mu Burundi ntiduzopfa tukibagiye. Haba 35 mu 72 mu 88 canke mu 93 aho umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye yagandagurwa bunyamaswa. Abo bana bo mashuri mato mato baririmba bavuga ko abakoze ayo mabi ataho bagiye bagishinyirije nk'ibinyamushinya kugira basubire. Abandi nabo bagomba kuba jyabicijemo nk'inda mwibutura babesha ko bakebura leta. Abo bana baririmba kandi babwira uwo wese atarinjira mu mbonerakure ko yoreka kujebajeba akinjira kugira bagwanira amahoro. Mu ntara ya Ngozi hoho hari umupatiri arongoye ishure yagomoreye abakozi bo mu gikoni kuri mugenzi we arongoye uburaro baramukubita bamuhora ko atari mu mugambwe CNDD-FDD kandi atari mu bwoko bumwe nabo. Abo bakozi bo mu gikoni bamukubise nta numwe yakurikiranywe, ahubwo n'uwo mudirecteur d'interna yahisemo kuyanyaga akava mu kigo c'abapatiri cyo kuri iryo shure. Umwe mu barezi bakurikiranira hafi vy'indero mu Burundi, Elali Nibizi, amenyesha ko bakwiragiza izo mvugo z'ugwanko bagirira n'aba bana. Umutwe w'umwana, umutima w'umwana kubera uba wakira vyinshi ni nk'indimo imera, uyiteye imbuto nziza ukayivomera urukundo iraheze ikama vyiza. Uteye imbuto mbi ukayivomera urwanko ukayivomera ibibi byose biba hirya no hino, umwimbu ni urwanko. Uwo mwana rero muri iyo shure azoba yagiye yahakuye abagenzi canke yahakuye abandi baza kumwigisha, bamwigisha gutukana, bamwigisha gushirukanya, bamwigisha urwanko, bamubwira ibinyoma ku vyabaye canke ku biriho, bamuharurira abansi kandi kumbure umwansi wiwe ari umwe bahurira ku isahani kandi iwe ku mutima iwe hataragira ko aronka abansi banini bukwicwa bugufata ku nguvu bugukorera ikibi kibishe nk'iki turiko turabona kino gihe. Uwo mwana bazobahije kumuhindura. Mwigisha Elali Nibizi ati ingaruka nimbi cyane. Uwo mwana rero azoca ashika mu nzira abone ko bica bamubwire batujya n'umunaka musimbire ko amwice, acamubwira ati kanatsinda banaka bo kwa banaka barishe banaka nanje umunsi ndiko ndabahora. Uwo mwana asimbire kubisiga asanze mwibarabara handurire ingwara canke handuriza izindi. Uwo mwana ategure kazoza, ntiyabonye urukundo, ntiyabonye kwihanganira abandi, ntiyabonye kuraba yuko icakoze coba ciza kuko uwundi nawe yokimukorera, ndakimukoreye akaraba ko yocemera. Aho rero ugaca usanga n'umwana w'inkozi y'ikibi, ugaca usanga ni igihugu cimbura ikibi, ugaca usanga bimwe vyanditse mu ishure mwigisha yategerezwa kwigisha yibaza ko yigishije bigaca bishika mu nzira bigaronka izindi nyigisho mbi, kumbura abavyeyi bahejeje bakabandanye bakonona kurusha canke abana abavyeyi badashobora kugorora, bigashika n'uwo mwana agaca ahura n'ibihe bigoye bimwereka ko
yuko kumbure bimwe bamwigisha bishobora kuba bihuye n'ibyo abonye ntaheze ngo aronke ubwenge bwo guheza ngo yiyumvire ntahanuze igihugu rero kica kiba igihugu c'ubwicanyi kica kiba igihugu c'urwanko kica kiba igihugu co gufatira kw'izosi umuntu cyo kujaniranya aho wahagaze ntuhindure kubera washiriwe mu mutima washiriwe mu mutwe ibibi uja mwibara usanga barabikora kera baratunyegeza abantu bapfuye kera barakubuza bati kirazira kwiciki turi mu gihugu rero kitagira kirazira iyo tutagize kirazira ejo mu gatondo ntitoheze ngo tugire indahiro ejo mu gatondo nta kizira uraheza ugasanga umwana umuvyeyi umwe wese ntagitinya ico yica ntagitinya ico atuka ntagitinya ico yubahuka. Abigisha bamwe bo mu Burundi basaba ko abafise ingeso yo gukwiragiza imvugo zicanisha mu bigo vy'amashure ko bozihagarika amazi atararenga inkombe. Izo mpanuro z'abigisha akaba ari nazo turangirije ko ikigabane ku isoko cyo kuri wa 27 ndamukiza mu 2019. Emile Nibasumba nariko ndakibashikiriza ndabike banuye nongera ndabipfuriza kurangiza neza iyi ndwi naho ubutaha. Cyari kiganiro ku isoko. Nonga kujya mugenzi wacu Emile Nibasumba cyurusozera ko higaniro muri Burundi mwariko murakurikira. Abashimiye mwese mwayo mwanya wo gutegabira kino kiganiro nkashimira Fabrice ni mu rukundo mwayo rw'ivyuma nkashimira bagenzanje umwese kucaterereye ku kiganiro gishobora gutororokanywa nkashimira kandi nafashe amasanamu Hervé Uhire muje koshiriza kino kiganiro nkaba ndasezeye no kwifuriza uwa gatandatu mwiza. Muri Burundi ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikira amakuru atosoye.